Avez-vous entendu l'appel au repas de noces de notre mbega mwarumvise umuhamagaro w'umwami wacu mu mazimano y'ubukwe tous joyeusement à la fête. atumira bose mu munezero mu cyumba cy'umunezero uhoraho. Oh, écoute l'appel. Umviriza umuhamagaro witegure, Bientôt le Seigneur vient. vuba umwami araje mu bwiza bwiwe. Peut-être viendra-t-il cette... kumbure azoza uwo mwaka. Alors, prépare-toi aho rero et avec nous. witegurire kujyana nawe mu mazimano y'ubukwe. Le temps presse, le jour approche. igihe kirihuta, umunsi uregereje, Où retentira le aho azumvikana ijwi ry'inzamba. nettoie ta lampe tegura itara ryawe, de l'huile. ugure amavuta. L'Esprit dit, mwemu avuga le Seigneur vient. ngo umwami araje vuba. Oh, écoute l'appel. umva umuhamagaro, itegure, Bientôt, vuba umwami araje mu bwiza bwiwe. peut-être, kumbure cette année. azoza uyu mwaka. Alors, prépare-toi, rero itegure aller avec lui. kujana nawe mu mazimano y'ubukwe. C'est pourquoi sois semblable nico gituma à une vierge use n'inkumi remplie d'un saint sentiment d'amour. yuzuye ibyumviro by'urukundo byera, igavye irindiriye umunsi ku wundi, Où il nous prendra. aho azodutwarira mu mazimano y'ubukwe. Oh, écoute, umviriza umuhamagaro, witegure, vuba umwami agiye kuza mu bwiza bwiwe. peut-être viendra-t-il. kumbure azoza uyu mwaka. Alors prépare-toi. rero aller avec lui. witegure kujana nawe mu mazimano y'ubukwe. Tu as réveillé en nous, ô Seigneur, wabyukije muri twebwe mwami icifuzo, inyota ikomeye yawe. et là où il y a encore des tâches, kandi ahantu hakiri udusembwa, iminkanyari, uduhumanure, nous te supplions. turagutakambiye. Le temps presse. igihe kirihuta, Prépare-nous dutegure mwami pour ta venue. kubwo ukuza kwawe mu bwiza, Afin que, si tu viens cette année, kugira ngo niwaza uyu mwaka tous aller avec twese tujane nawe au festin des noces. mu mazimano y'ubukwe. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bene data na bashiki banje mu mwami, nous saluons ceux turaramutsa qui sont maintenant connectés. bose abari ku murongo mu isi yose. Nous les saluons chaleureusement turabaramutsa biva ku mutima kubwo depuis iri koraniro kuva izirici. que la bénédiction de notre Seigneur, notre Dieu tout-puissant, umugisha w'imana yacu ishobora byose ube kuri twebwe, irungike mwemu wayo toute la vérité. atuyoborere mu kuri kose. Avant la prière, imbere ko dusenga, permettez-moi de lire munyemerere nsome un passage umurongo de Proverbes, wo mu migani igice cya gatatu, verset 19. umurongo wa 19 gushika kwa 26. imigani gatatu, igice cya gatatu, umurongo wa 19. C'est par la sagesse que le Seigneur a fondé la terre. uhoraho yashirishijeho isi ubwenge, ugutahura niko yagumishije ijuru. umurongo wa 20, ukumenya kwiwe niko kwatumye amasoko y'ikuzimu atoboka, Ont ouvert et que les nuages n'ibipfungu bigatonyanga ikime. la rosée. Mon fils, mwana wanje, umurongo wa 21, ces enseignements ne s'éloignent ivyo pas
ntibikave imbere y'amaso yawe, de la sagesse, ugumye ubwenge bururanye n'amakenga, la vie pour ton niho bizobera umutima wawe ubugingo n'izosi ryawe ugushaza. Umurongo wa 23, niho uzogenda mu nzira yawe atankomanzi kandi ntuzotsitara ikirenge cyawe. 24. Umurongo wa 24, Tu te coucheras, tu seras sans crainte, niwaryama ntuzogira ubwoba, tu seras couché. mbere uzoryama ugire itiro riryoshe. Verset 25. Umurongo wa 25, Ni une peur, ntuzotinya ubwoba bwa giturumbuka cyangwa ukuzingazingwa kw'abanyabyaha nikwashika, le Seigneur kuko Uhoraho azokubera ibyizigiro et il préservera. kandi azorinda ikirenge cyawe ngo ntigifatwe. Quelle parole puissante. Mbega ijambo ry'ubushobozi iryo Salomo hano yavuze mu migani. Nous pouvons entièrement. Turashobora mu buryo bwuzuye kugira icizere umwami Il fera toutes choses. azokora ibintu byose neza. Ubu rero turasengera hamwe. Fidèle Père Céleste, Data wizigirwa wo mu ijuru, nous sommes à nouveau réunis pour turakoranye kandi uyu munsi écouter ta parole, kugira ngo twumvirize ijambo ryawe, proclamée kugira ngo par une bouche mandatée. irivugwa n'akanwa wahaye igikorwa. Uduhezagire twese mu butunzi bw'ubuntu bwawe, Accorde-nous ta paix. uduhe amahoro yawe n'umugisha wawe n'uburinzi bwawe Tu l'as promis. nk'uko wabisezeranije mu ijambo ryawe, n'ubu naho mu ijambo rihejeje gusomwa. Bénis-nous, Seigneur. Uduhezagire mwami, Telle est notre prière. iryo ni ryo sengesho ryacu, Nous t'en remercions. turabigushimira Dans ton mu merveilleux. izina ry'igitangaza kandi ry'ubwiza rya Yesu, Amen. amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Umwami aduhezagire, amen. Lasst uns vor dem Gebet Psalm 93 lesen. Avant la prière, lisons dans le. Imbere ko dusenga turasoma muri Zaburi ya 93. Je prie que nous nous levions. Ndasabye ko muhaguruka ku bw'ibyo. Nous sommes Zaburi 93, verset 1. umurongo wa mbere. Er hat sie Le Seigneur règne. Uhoraho arahangamye, Il est revêtu de majesté. avogereye mu cubahiro. Le Seigneur est revêtu de majesté. Uhoraho aravogereye, Et saint de akenyeje inkomezi. auf der Erdkreis Aussi, steht fest. le monde Noneho isi nayo irashimangiye chancelle. ntinyiganyizwa. Verset 2. Umurongo wa kabiri. Ton trône Von Anbeginn est établi dès le commencement. Ingoma yawe yarahamye uhereye kera, wamyeho uhereye kera hose. Umurongo wa gatatu. Fluten erhoben ihr Les Blau. fleuves élèvent au Seigneur. Uhoraho inzuzi Élèvent leur zishize hejuru, inzuzi zishize hejuru amajwi yazo, Das Brausen inzuzi zishira hejuru kubomborana kwazo. Umurongo wa kane. puissant den de la Amajwi y'amazi menshi, imipfunda ihambaye yo mu kiyaga, Uhoraho ariyo Le Seigneur est hejuru, puissant dans les lieux. ariyo hejuru abirusha inkomezi. Umurongo wa gatanu. A ordonné, Ibyo washingiye intahe mis zuverlässig. canke wasezeranye entièrement véritable. ni ibyo kwizigirwa cyane. La sainteté convient à ta maison. Uhoraho ukwera kubere inzu yawe ibihe bitazoshira. Amen. Prions. Turasenga. Allmächtiger Gott Dieu Tout-Puissant, Mana ishobora byose, und der Erde, Créateur du ciel et de la terre, muremyi w'ijuru n'isi, uns geoffenbart tu t'es révélé à nous waratwishuriye dans une grande miséricorde. mu mbabazi nyinshi. ferne Gott, Tu n'es pas der nahe pour nous gekommene, un Dieu inconnu et lointain. Kuri twebwe uri Imana itazwi ya kure, ariko uri hafi, uri muzima kandi uri umwizigirwa. Waratwishuriye muri Yesu Kristo umwami wacu. fest steht dein Thron. Ton trône est ferme depuis le commencement. Intebe yawe irahamye guhera ku ntango, yashizweho mbere na mbere mu bihe bidashira no mu bindi bihe bidashira. Ni wewe mwami En qui tous ceux qui ont
ihre Zuflucht chercher gesucht und le refuge, abakurondera ko bose ubuhungiro bagushyira mu ibyizigiro barabubonye, toute l'incrédulité, toute la dureté de cœur. nubwo habayo ukutizera no kumanana k'umutima wamye iminsi yose ufise amasigarira mu bantu, Ils ont exprimé leur désir abavuga icifuzo cabo cyo de kugukorera, croire ta parole cyo kwizera ijambo ryawe et de te faire confiance. kandi bagura icizere. Seigneur, Udufashe mwami, nous sommes ici aujourd'hui turi hano uyu mugoroba dukoranye imbere yawe zu hören. pour entendre, kugira ngo twumve bivuye mu ijuru pour obtenir la réponse à kandi duhabwe inyishu ku bibazo byacu, ku gukira indwara mu kubazwa kwacu, agakiza hamwe n'ibyo umuntu wese ashobora kuba akeneye. Seigneur, Mwami, tu es le même, uri wa wundi hier, uyu munsi, ejo et éternel. kandi no mu bihe byose bidashira. Zusammenrollen wie eine Buchrolle. Les cieux seront Erde erneuert. enroulés comme un livre. Ijuru rizozigwa nk'igitabo, Renouvelé, mais toi, tu isi izogirwa nsha, ariko weho uguma uri muzima, uri wa wundi ibihe ta bidashira. parole, Ijambo ryawe n'amasezerano yawe nibyo kwizigirwa, ni ntakuka. Amen. Seigneur, Mwami, bénis-nous, uduhezagire sois avec nous. kandi ubane natwe, Nous nous plaçons consciemment twishize mu buryo tuzi munsi yo kurindwa n'amaraso y'umwagazi, munsi y'ubuyobozi bwa Mpwemu Yera. et nous te prions, Turagusabye sois miséricordieux. ube umunyembabazi kuri twebwe, Pardonne-nous, fais briller ta face. utubabarire, umurikishe mu maso hawe kuri twebwe, uduhe amahoro yawe, ego uduhindukirire, uturabe. Turagushimira mwami ko Tu seras avec nous. uza kubana natwe Saint mu izina ryera rya Yesu. Haleluya, Amen. amen, Amen. amen. Vous pouvez vous asseoir. Murashobora kwicara. Die Lage innerhalb derer, die die Botschaft La des Glaubens situation vorgeben, parmi ceux qui prétendent croire Uko bimeze mu bantu bibwira ko bizera ubutumwa bicikisha j'ai intege. ressenti unter den Experten Uyu munsi nabyumvise mu buryo bwumvikana, parmi les na experts cyane cyane mu bantu ngo b'abahanga cyane, b'abahinga cyane mu bintu by'ubutumwa, der das alles disant verpasst. tu es bambwiye mu nyuma, bambwira ngo uburyo bwugurutse ngo ni wowe wenyine wahushije byose, tout manqué, ngo wabuze byose, savoir kuba utazi cyangwa kuba udatahura ibyo ari byo mu bintu byabaye. ces gens croient tous Abo que le bantu Seigneur est déjà bizera bose ngo umwami yaragarutse, bose bizera ngo igihe cy'ubuntu cyararenganye. Sinshobora no kubabwira ibindi bintu ibyo bizera, J'ai passé plusieurs nuits maze amajoro menshi ntasinzira. Ego narasomye nitonze ikibatajwe cya mbere n'icya nyuma, kuko biragumye d'entendre kumva telle personne abantu nk'abo bababwira ngo wahushije byose, Worum es geht, tu n'as pas compris ngo pourquoi, ntiwatahuye ibyo ari byo, nicht et tu n'as pas remarqué ngo kandi ntiwigeze unabona la venue. ukuza k'umwami n'ibindi. Ayo ni amajambo agumye, Je peux vous dire, ariko ndashobora kubabwira ikintu kimwe. nous tenons, Duhagarara nous en tenons à la parole. duhagarara ku ijambo ry'umwami. S'il y a dans Nimba hari mu butumwa bwa mwene Aburahamu amajambo agoye, l'expression imvugo zigoye gutahura, alors nous ne aho rero les laissons telles qu'elles sont. tuzireka uko nyine Nous ne zimeze, les interprétons pas. ntituzisobanura, Nous les laissons. tuzireka tukazisigira Imana, turekera Imana igikorwa cyo kubikora. Il y a une citation, Hariho peut-être I- dans le premier, c'est au frère ibyavuzwe que l'agneau a quitté mu butumwa bwa mwene Aburahamu havuga ngo umwagazi wavuye ku ntebe y'ubuntu kugira ngo ufate igitabo umenye ikimatanijwe, hanyuma aho bagaca bavuga yuko bagaca bafata nk'aho bakavuga ngo uyu mwagazi w'intama wavuye ku ntebe y'ubuntu ibihe byose, rero igihe cy'ubuntu cyaraheze n'ibindi. Kuri jewe qui ne change rien. ibyo ni ibintu bigenda atakintu kimwe bihindura ku kintu nyacyo ubwacu. Ils n'ont pas trouvé la citation de frère Branham. Ntibigeze babona aho mwene Aburahamu avuga ngo umwagazi agumaho nyene gushikaho uwa nyuma ahamagawe igitigiri kikaba cyuzuye. Par la grâce de Dieu, Ku bw'ubuntu bw'Imana vous pouvez nabonye icemezo mu nsobanuro canke mu byo mwene Aburahamu yagiye aravuga.
J'ai interrogé un de ces nabajije umwe muri abo bahanga uwabimbwiye ngo itariki 28 z'ukwa kabiri mu 1993 ngo byose byari biheze. je lui ai répondu Hanyuma namubajije très sèchement. mu buryo bwumutse En toute ariko n'umutimanama wose répondu, naramwishuye ati mwene data mukundwa la balle, ça n'avait même pas hariya commencé. ahubwo ntibyari bwanatangura. Alors il y avait, Hanyuma habaye agacerere mu mwanya muto, je vais vous dire pourquoi. nshaka kubabwira impamvu. Juste avant, Neza imbere imbere yaho mwene Branham yashaka kuza hano i Zurich. lui, les prédicateurs, Mwarasomye ubutumwa murazi iyo nkuru. il a vu un bateau. Yabonye ubwato bwera ubwo yategerezwa gukoresha kujabuka ibahari, abona n'ubundi bwato bwa bene data abashaka kujana nawe Ils étaient d'autres couleurs. nabwo bwari bufise ayandi mabara. Et le Seigneur dit, Hanyuma umwami aramubwira cela ne vaut pas la peine ngo d'aller à Zurich. ntibikwiriye ko uja i Zurich kubera ikoraniro rimwe gusa, subira mu rusengero hanyuma uziganye ibyo kurya. Hanyuma arasubira inyuma. C'était une instruction. Iryo yari itegeko ahawe itariki 28 z'ukwa kabiri 1933 igihe igicu c'indengekamere cabonekana. La voix a dit, Ijwi ryaramubwiye ngo subira inyuma, l'heure subira est d'ouvrir. kuko isaha irageze yo kugura ibibatari jendwi. Muri ico gihe ico gitabo nticari Qui allait l'ouvrir. nticari bwaje mu kiganza twategerezwa kucugurura, cari kikiri mu kiganza tuwicaye ku ntebe. Comment est-il possible None que ces choses bishoboka gute yuko ivyo bintu biba ari urujijo? c'est incompréhensible. Ntibyumvikana kuri jewe. Même Mbere l'esprit non croyant n'ivyiyumviro vy'utizera est tout à fait rationnel. Ah, devrait mu buryo bushinze classer ces choses. byategerezwa kuba bishobora gutondekesha ibyo bintu mu buryo butunganye, ariko ikintu mbona ni uko Ceci. niki Ce sont des personnes qui veulent n'abantu mettre misi en yose avant baba bashaka quelque gushira chose de imbere spécial. ngo ikintu kidasanzwe kugira ngo bavugwe, des révélations ngo particulières. uguhishurirwa kudasanzwe, ikintu kidasanzwe hano, ikintu kidasanzwe hariya. Oya, Nous ne sommes pas ici pour ntituri hano kuri ibyo ku bw'ibyo, turi hano kugira ngo twizere mu buryo butomoye kandi bwumvikana ijambo ry'umwami. et ce qu'ils ne font pas, c'est Kandi ils le ramènent ibyo pas badakora les choses à la parole. Ils abo bantu ntibigira babigarukana ku ijambo. Ivyo bubaka iminara myinshi hamwe n'amajambo yagiye aravugwa uko babihisemwo, ariko nta rufatiro na rumwe bifise, kuko urufatiro ni kandi ruguma ari ijambo ry'Imana. Imbere yuko wubaka ntegerezwa kuba mfise urufatiro rutomoye, hanyuma kubakira ko ngaho. Byanditse uko nyine Paulo arabivuga, aravuga ngo nashizeho urufatiro nk'umwubatsi w'ubwenge, ngo ariko umwe wese yiyubare uburyo yubakako. Mu Bikorino ba mbere 3:10 La construction doit être ukubaka bâtie au fondement bitegerezwa kubera ku rufatiro qui a été posé une fois. ugwashizweho rimwe burundu, kandi Imana ntizigira igenda ngo irenge igishingana cy'ibyanditswe byera, ahubwo nk'igihushane ni kandi iguma ari Imana y'ijambo ryayo. Amen. Ijuru n'isi bizorangira, ariko ijambo ryayo rigumaho ibihe byose. Et Kandi twafashe igihagararo kuri iryo jambo, kandi muri iryo jambo nous y resterons. kandi niho tuzoguma gushika aho tuzova mu kwizera tukabona. In die Wortbetrachtung noch kurz hineingehen. Passons brièvement à la considération. Tuje mu ncamake mu kwihweza iri jambo, Izaburi ya 93, ego hamwe n'indi mirongo ya Bibiliya. 93 Zaburi 93 umurongo wa mbere, Uhoraho arahangamye est revêtu. avogereye mu cubahiro. Hat der Herr sich Le Seigneur est revêtu de majesté. Uhoraho aravogereye, Il est saint, akenyeje inkomezi, force ou de puissance. so, dass nicht wankt. Aussi le monde est ferme. noneho isi nayo irashimangiye ntinyiganyitswe. Notre Dieu, Imana yacu ni Imana ishobora byose, il a tout appelé à l'existence. yahamagariye byose kubaho ku bw'ijambo ryayo. Biranditswe ngo Toutes choses ont été faites. ibintu byose byakozwe nawe, nta kintu na kimwe mu byaremye kitabayeho bidaciye kuri we. Yohana 1:3. La parole de notre Dieu. Ijambo ry'Imana yacu, Et c'est sur cela que doit s'appuyer kandi ibyo ni byo
cette prédication. buno butumwa bugomba gushingirako niwo mutima wawe n'ubutumwa kandi nivyo bitegerezwa gushimikwako. Ijambo ry'Imana yacu ni ijambo rigumaho mu bihe no mu bihe bidashira. Imana yacu yatanze ijambo atari kugira ngo turisobanure ariko kugira ngo turyizere, Que nous ayons la crainte tugire ukubaha ugutinya, hanyuma twitege kuri we, pour tenir sa parole. twitege kuri yo ko igumya ijambo ryayo ni ijambo ry'ubuzima, ijambo ryiwe ni ijambo ry'ubushobozi, ijambo ryiwe ni mwemu n'ubugingo kuri abo baryemera bakaryizera. Il est dit dans la suite, Biravugwa mu bibandanya ku murongo wa 2, ton trône est ingoma yawe yarahamye uhereye kera, yamyeho uhereye kera hose. Ubu rero nimwumvirize ibiza ku murongo wa 3. Les fleuves élèvent au Seigneur, les fleuves élèvent uhoraho inzuzi zishize hejuru, inzuzi zishize hejuru amajwi yazo. Ivyo biri muri kahise. les fleuves élèvent Mu gifaransa ngo leurs ondes. zizoshira hejuru kubomborana kwazo muri kazoza. L'homme de Dieu voyait Umuntu w'Imana du passé, yabona ibigeragezo byo muri kahise, akabona n'ibigeragezo bizoza, ariko agashira ivyizigiro vyiwe dans la présence de Dieu. mu kubaho kw'Imana nzima. Nous voulons faire de même. Natwe tugomba gukora uko nyene. Umurongo wa 4 haravugwa Plus puissant que la voix de grande, de ngo puissante, amajwi y'amazi menshi, imipfunda ihambaye yo mu kiyaga, le Seigneur uhoraho est puissant. ariyo hejuru abirusha inkomezi. Vous, bien-aimés de la Suisse, Mwebwe abakundwa bo muri Suisse, car lorsque mwebwe mu buryo budasanzwe turabagira ishari, kuko iyo duciye muri kino gihugu twibuka ijambo iryo muri Abrahamu avuga ngo Imana yafashe Suisse nk'icitegererezo ku isi yose kugira ngo hakwiragizwe ivyo Ubusuwise bufise, ariko hariya hejuru c'est un pays dusanga byose ni igihugu ciza. mais vous n'avez probablement pas encore vu Ariko kumbure mwe nimurabona imipfunda ishobora gushikira imetero nka 20 cyangwa 30 uja hejuru. Kumbure nimurumva grandement puissant. ugubomborana kw'iyo mipfunda, C'est majestueux. birateye ubwoba, biba bitangaje. On se rend compte que la main d'un homme ne Uza kubona ko ikiganza c'umuntu atakarengwa cohindurako place. amazi menshi agatemba nk'uko Imana yabishizeho mu bushobozi, De loin. ugashobora kubyumva biri kure cyane. Et cette chose puissante sera Kandi manifestée par le Seigneur. icyo kintu c'ubushobozi naco kizogaragazwa n'umwami ahantu ho bw'ijuru. Haravugwa ku murongo wa 4 Les puissantes ngo amajwi y'amazi menshi, imipfunda ihambaye yo mu kiyaga, uhoraho ngo umunyenkomezi ariyo hejuru abisumbya inkomezi, ashoboye gusumba byose, ashoboye byose. Niwe yaremye isi n'ikiyaga. Mu 5 haranditswe ngo ivyo washingiye est entièrement intahe véritable. nivyo kwizigirwa cyane. La sainteté convient à ta maison. Uhoraho ukwera kubereye inzu yawe ibihe bitazoshira. Sans vouloir briser la parole, nous pouvons dire d'éternité en éternité. Le temps Tutononeye ijambo turashobora kuvuga mu bihe bidashira no mu bihe bidashira. commencé et puis fini. Igihe kiratangura kandi cyaratanguye kandi kizohera. Ibihe bidashira ntibyigeze bitangura kandi ntibizigera bihera. Souligner et mettre encore Kugira ngo plus en dushimike évidence la parole. dusure tumurike neza ku ijambo ry'umwami, Encore dusome kandi imirongo mike. Kapitel 4, 2 Timothée chapitre 4 verset 2. Timoteyo wa 2 igice ca 4 umurongo Insiste en toute occasion, wa 2 favorable au non. entgegenkommen. Überführen uvuge ijambo ry'Imana, uhore ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye,
uhane wihanize uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha. Je l'ai dit il y a quelque temps. nabivuze aheze igihe gito hano Même, je crois. ndibaza ko hari hano igihe mwene data Branham La première pierre yashiraho de la chapelle. ibuye rya mbere bubaka urusengero. Tôt le matin, uwo munsi nyine mu gitondo ca kare yabonye iyerekwa ajanwa dans les cieux, ahantu hejuru si loin hejuru que ses yeux, abona ahantu kure aho amaso yashobora gushika, abona mu isanzure, abona mu itazanure, abona mu byari la chapelle umwami aramubwira ngo pose la première pierre urusengero ubwo washizemo ibuye rya mbere qui était destinée siyo nzu we wagenewe, ariko wagenewe isi, a été donnée. wahawe isi. Dann wurde ihm dieses Wort Puis, aus 2. Thessalonicher cette parole de Dieu hanyuma iri jambo ryo muri Timoteyo wa kabiri kane yari hawe, hanyuma akuramwo urwo rupapuro rwa Bibiliya ruri kuri ibyo byanditswe, hanyuma arushira muri Bibiliya hamwe n'iryo buye ry'urufatiro bariko barubaka. ni kuvuga ngo Imana yari yamugeneye kuja mu isi yose, die Botschaft ou en d'autres termes, canke mu yandi majambo répandre gukwiragiza ijambo ubutumwa mu isi yose, l'accent est kandi bigashimikwa mu buryo budasanzwe ku murongo wa kabiri muri Timoteyo wa kabiri prêche la parole. igice cya kane umurongo wa kabiri ngo uvuge ijambo ry'Imana uhora ugabye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, uhane wihanize uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha. und On a besoin braucht de la Geduld. douceur. turakeneye ubugwaneza n'ubuntu, Il faut aussi de la patience. kandi birakwiye no kwihangana hamwe n'ibijyana na byose kugira ngo tubwire abantu bazimiye bava mu kuri. haravugwa ku murongo wa gatatu ngo kuko igihe kizoza Ne supporteront plus la batazokwemera kumva kwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abajya yipfuza kumva ibanezereza bazokwironderariza abigisha bahuje no kwifuza kwabo. umurongo wa kane de la vérité et se tourneront. kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikire imigani y'ibinyoma. hano tugomba gushimika mu buryo budasanzwe yuko hari ukuri kumwe gusa kw'Imana, uko nako n'ukuri kw'ijambo ryayo ryera, nta kindi. Si quelqu'un vient à vous et vous dit, umuntu aje kuri mwebwe akababwira ngo ngomba ndababwize ukuri, alors vous aho rero murashobora kumwishura mu buryo butumbereye ati rero ugura Bibiliya ndagusabye, ouvre la Bible. s'il te ugure Bibiliya ndagusabye. plaît. Et si la personne umuntu répond, oui, mais- asubiyemo ngo ariko ngomba ndababwize ukuri, rero nawe usubiremo uti yego rero ugurura Bibiliya ndagusabye. ni nyuma gusa, inyuma yuko twasomye Bibiliya niho dushobora kuvuga ibyo Imana yavuze, si imbere yaho si inyuma yaho. il peut arriver atari uko que nous parlions birashobora gushika yuko tuvuga duca ku ruhande tugaca ku ruhande rw'Imana, hanyuma uko tugaca ku ruhande y'ukuri twiyumvira yuko turi mu kuri. et aujourd'hui uyu munsi il existe hariho 310 amajana atatu na cumi amerekezo yose akoraniye mu rwunge rumwe rw'amashengero, amashami y'amashengero, bose bakizera ngo bari mu kuri. hanyuma hakaba n'ayandi merekezo ibihumbi, nabo bose aho bakibwira ko bari mu kuri. bose bafise Bibiliya imwe, bafise ijambo rimwe ry'Imana. voyons de quoi il s'agit. turabona ibyo ari byo, Pas seulement des vérités partielles. atari gusa ukuri kw'igice, atari gusa ukuri hano n'igice cy'ukuri hariya, ariko ukuri kose kw'Imana kwashowe namwe mu Imana. Amen. Ça, c'est ce ibyo dont nous avons besoin. ibyo nibyo dukeneye, kandi ibyo nibyo Imana yaduhaye ku bw'ubuntu. Haleluya. Il ne s'agit pas hano ntibijyanye n'imwemu z'abantu ziba ziriko zirakora kugira ngo zisesangure ukuri kw'igice, ariko bijyanye no kuba ari imwemu w'Imana aturongorera mu kuri kose. Amen. ndanezerwa oui, de cette chose, ndanezerwa puis de cela, car n'ibyo kubera ko ni umwami wacu yabivuze. yaravuze ngo igihe uwo mwitsa azoza, uwo mwemu w'ukuri ngo azobayobora abashikane mu kuri kose. Yohana 16:13. si Gamariyari, si umunyafilozofe w'umunyedini, si umuvugabutumwa canke uvuga ijambo ry'Imana.
passe à côté de la vérité. ahubwo nk'igihushane abo bose baca iruhande y'ukuri kiretse umwami abishuriye akabereka akarimbi Et ne les laisse savoir, ne leur fasse savoir que le temps de leur propre voix ngo abereke yuko igihe cy'inzira zabo bwite cyaheze kandi ko guhera ubu ari inzira y'imana kandi inzira y'umwami hamwe n'ubwoko bwiwe kugira ngo ishikire intumbero yayo ku nzira yayo. Amen. Hariho imirongo mike ishimika ico ukuri icyo ari cyo ikerekana neza inyigisho y'ukuri. Timoteyo wa mbere 6:3 hano haranditswe, Timoteyo 1:6 haravugwa ngo umuntu niyigisha ukundi cyangwa inyigisho z'ikinyoma ntiyemere amajambo mazima ariyo majambo y'umwami wacu Yesu Kristo n'inyigisho n'inyigisho zihura no kubaha Imana azoba yikakishije ataco azi ngo mu by'ukuri ntacyo abatahura. Mbe mwumvirije neza, birashoboka kuzana ibintu by'ubwenge ku bintu biri hejuru cyane, hanyuma mu by'ukuri ntugire n'icyumviro na kimwe ku mugambi w'Imana w'agakiza, ntube n'umugabane mu byo Imana yagenye iriko irakora. Haravugwa ngo abo bantu ngo mu buryo bw'imwemu barononekaye kandi ngo bataye ukuri. Ni ku murongo wa 5. Twanabishimitse ko umuntu yataye ikintu ategereza kuba ubwa mbere yaragifise ubwa mbere. Ndabibabwira, benshi bagize intango nziza, bakunze ijambo ry'Imana, bagenda baja imbere, bashingiye kuri iryo. Hanyuma haza abitwara baja mu nzu no mu zindi, bagafata abagore bagasiga uburozi bwabo hano na hariya munsi y'icitwazo ngo uguhishurwa kudasanzwe. Ninde adashaka uguhishurirwa kudasanzwe? Ndababwira uguhishurirwa shaka uguhishurirwa kwa Yesu Kristo, kandi muri uko guhishurirwa kw'Imana kwa Yesu Kristo haba hanyegejemwo ubutunzi bwose bwo kumenya n'ubwenge bw'Imana, kuko biri mu Bikolosayi 2:3. Uguhishurirwa, uguhishurirwa, ubumenyi ninaza Yesu Kristo bitamushira hagati na hagati, turashobora kubyirenza. Ibintu byose biva ku Mana bigarukana ku Mana, kandi bitwegeranya bamwe ku bandi, biratubohanya bamwe ku bandi, ntibigabura, ntibizana uruhagarara, ariko bigira neza. Twiyumva neza iyo turi imbere y'abo bantu abagize umwimenyerezo n'Imana, abakunda ijambo ryiwe. Mwikumbure iyindi ntahe. I Kattenpark hari ikaritiye yo muri Johannesburg. Twagize amahigwe yo kwisanga muri bene data turi mu cuka c'abavukana koko. Umwe muri bo yari hafi yanje cyane, yaravuze ati nimwumvirize bene data, hari ikintu ngoma ndabasabe, murareka mwene data Frank aheze kuvuga mutamuciriyemwo, mutamubajije ibibazo, mugume gusa mutekanye muhoze mwumvirize, hanyuma muraza kubaza ibibazo byanyu. Ndashimira Imana canke mpaye icubahiro Imana, sindagiye umuntu kuko abantu ntibatunganye, na jewe ndimwo, ariko byabaye ibintu by'igitangaza. Navuze ibintu mu buryo, mu majambo make butumbereye, mu buryo butumbereye. Hanyuma
comment les choses se passaient. ndavuga ingene ibintu bigenda bihuje n'ivyanditswe no kubutumwa bwa Bita Branham. Hanyuma Autour de table, tukikije imeza novyita uko umwene data aravuga ngo ndagushimiye suggestion. kubwo ivyo washikirije ati L'autre dit Amen. bamwe bariko barumviriza umwe baravuga amina. Dans l'écoute. Urufunguruzo ruri mu kumviriza umuntu yakira neza. Uwa gatatu naho aravuga ati ego, Est-ce clair? ati bibe biratomoye ubu. Il dit oui. Aravuga ati ego biratomoye, Cela doit être clair. bitegereza kuba bitomoye kuko Je ne l'ai jamais vu. sinigeze ndabibona bitomoye nk'uko. Mbega byari biki? Ntiyari umuntu, Une exposition de la ariko parole kwari de Dieu. kugaragaza ijambo ry'Imana mu kubonesherezwa kwaryo biciye mu kuri. Ukuri, Vient que de ukubonesherezwa biza biciye mu kuri. Kandi été brisé. rero Après, je suis revenu en inyuma yaho, en Allemagne. inyuma mvuye mu Le Budagi, téléphone a sonné tout le matin. telefone yahamagaye mu gatondo nka saa mbiri. auch unter denen, J'ai alors entendu Hanyuma parler de ceux numvise havugwa ibyo Imana yakoze canke ivyo iriko irakora hariya, mbere qui se sont égarés no mu bari en ce qui concerne bazimiye ku biraba ukore, qui concerne le message. no ku biraba ubutumwa. L'ont pas retiré de la parole, mais comme je l'ai déjà souligné, Ntibabikuye mu ijambo, ahubwo gusa nk'uko nabishimitse ko bagiye bapfundikanya ibyagiye biravugwa, babikora nk'agakarato, hanyuma ukoraho gatonyi gusa bigaca bitembagara. Ariko umwami yatanze ubuntu bwiwe. Ndababwira ikintu kimwe, si ubwibone canke si ugushaka kuba mfise ivy'ukuri canke ukumva ntihagije. Ivyo bintu ntibikwiriye, ariko uguca bugufi, urukundo, ubugwaneza, ugutahura ibintu uko bimeze, ni gusa aho niho dushobora gufasha abantu. Twe duhagarara ku nyigisho yera y'umwami Yesu. Haranditswe ngo yarungitse ijambo ryayo rirabakiza. Ijambo rya Paulo yabwiye ab'Ifilipi rindi cyane ku mutima. Nashaka kurishimika ko ab'Ifilipi ba kabiri umurongo wa 13 hano aranditse qui produit en vous le vouloir. Kuko Imana ariyo ikorera mu mitima yanyu ikaba ugukunda no gukora ibiyihimbara. Umurongo wa 14 mukore byose atakwidodomba ataguharira, kugira ngo nimugire umugayo canke akarohe, mube abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'ab'iki gihe bagoramye b'ibidambidambi, abo mubonekeramwo nk'amatara mu isi. Raba rero umurongo ushaka gushimika, umurongo wa 16, mwerekana ijambo ry'ubugingo, ngo muhagarara mushikamye ku ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone ico nzokwirata ku munsi wa Kristo, yuko nirukiye ubusa kandi ntatamijwe n'ubusa. Muho mwanya woshobora kwibaza ati Paulo mukundwa, hano rero bijanye na wewe. Oya, ntibijanye na Paulo. Paulo yarabizi, yarazi ibintu vyabaye mitongo rya Edeni. Ku bantu batabizi, yabivuze mu Bikorino ba kabiri igice ca 11. Aho haranditswe ku murongo wa 2 ngo kuko mbapfuhira ipfuhe ry'Imana, kuko nabashingiye umugabo umwe kugira ngo ndamubashikirize muri nk'inkumi itunganye. Umurongo wa 3, ariko nk'uko ya nzoka yahendeje Eva ukuyorobeka kwayo, ndiyubara yuko kumbure ivyumviro byanyu byokoshwa, mugaca mureka ukugororoka n'ukwera mu bya Kristo. None hano byari bijanye n'iki kuri we? Bijanye no kubuza umwansi kwinjira, kandi nk'uko byagenze kuri Eva ngo asobanura ijambo, hanyuma
afin de ngo provoquer la mort. arikekeranishe ko hanyuma bibyare bizane urupfu rw'uburyo bw'imwemu. yashaka kubuza yuko ijambo ry'ubugingo, kandi iryo jambo ry'ubugingo nirwo rubuto rw'inkomoko, Et toutes les hanyuma ibisobanuro byose kuri iryo ni urupfu uko ziri. savons depuis turabizi guhera ku nsobanuro ya mbere yatanzwe mu itongo rya edeni. nicyo gituma pawulo yahanura abizera muri filipi ba kabiri umurongo wa 13 ibyo duhejeje gusoma ngo muhagarare mushikamye ku ijambo ry'ubugingo kubw'icubahiro ubwiza bwanje kubw'umunsi wa Kristo, kugira ngo simbe nirukangiye ubusa ngo nkorere ubusa. yarazi neza yuko niba ijambo ry'ubugingo rizigarijwe mu mero yaryo y'inkomoko y'ubwa mbere y'Imana ririmo ubugingo, ariko iyo risobanuwe harimo urupfu. Ico ni ikintu cabaye ic'igiciro cyane kuri twebwe. dans les prédications de frère Ubutumwa bwa Meta Branham nous avons délibérément écrit sur twaranditse mu buryo page de couverture dushatse, mu buryo la parole tumbereye ngo ijambo cette semence originale nirwo rubuto rw'inkomoko, kandi urubuto rw'iryo jambo harimwo agatanga bugingo muri ryo kugira ngo bibyare abahungu n'abakobwa b'Imana bari mu ishusho y'umwana w'Imana, kuko nkuko tusoma mu byanditswe byera ngo nk'akabuto k'ingano yategerezwa gupfa kugira ngo ntagome ari wenyine. uko rero hakavuka ibyamwa byinshi. dann doch die tragischen Folgen der Deutungen des Wortes, die den Si nous aurions dû apprendre quelque chose, nimba c'est bien les twotegerezwa conséquences kwiga ikindi kintu les bidasanzwe, interprétations de la parole ni qui ont provoqué ni ingaruka zibabaje z'insobanuro y'ijambo ibyateje urupfu rw'imwemu ku bintu byose byagiriyeho amakanguro hano ku isi. Mbega Meta Branham ntiyashimitse agakunda gusubiramo avuga yuko Imana niyo musobanuzi w'ijambo ryayo, Imana igaba ku ijambo ryayo kugira ngo iryemeze. neuen Namen Gottes si quelqu'un vient Umuntu rero aje kuri jewe et fait des fantasies hanyuma sur akazana le nouveau nom de Dieu, ibyiyumviro yiremeye ku izina rishasha ry'Imana no ku bintu byinshi bishasha, nshobora kumwisha gusa mu bugwaneza ati si hamwe nanje, ça ne m'atteint pas. ati ibyo ntibinshikira. Tout, même si cela a été dit par Kuri le byose, prophète de Dieu, j'ai besoin no ku byavuzwe n'umuhanuzi akomeye w'Imana, ndakeneye ibyanditswe byera kugira ngo ndabishibikire ko hanyuma mbone icishimikizo canje gushika mu bihe bidashira. Nta bundi buryo buhari. Imana ni kandi iguma ari Imana y'ijambo ryayo. Mbere avec nzokwandika nezerewe cyane kuri ibyo, déjà commencé. naramaze no gutangura. C'est tout simplement un délice. ni umunezero On est parfois assis là. iyo rimwe uba wicaye ngaho hanyuma mwe w'Imana akaturongora mu ijambo no mu rindi, icyanditswe no mu kindi. Amen. Mu butumwa no mu bundi butumwa, hanyuma byose bikagenda biraba ibitomoye En plus limpide. bibonerana, tukabona ingene bica mu byanditswe byera byose nk'umurongo utukura gushika ku iherezo. Amen. Aho rero Que c'est l'esprit, tuba tuzi yuko ari mwe w'Imana. Amen. que c'est l'esprit de Dieu. tuba tuzi ko ari mwe w'Imana, yuko atari umuntu. Nous l'avons également souligné. nabyo twarabishimitse ko Comme Jean, nk'uko Yohana umubatizi yari azi umurongo w'ibyanditswe wafatira kuri we, yashobora kuvuga ngo ndi ijwi ry'usemerera mu bugaragwa. Yohana 1:43. uko niko und so finden ainsi les hommes de uko niko Meta Branham abantu b'Imana, uko niko n'uyu munsi tubona ikibanza cyacu mu bwami bw'Imana. ainsi nous reconnaissons aho rero turamenya uyu munsi amasezerano pour cette époque. araba iki gihe icyo tubayemwo ubu. Pawulo Véritable ouvrier dans le royaume. umwubatsi nyawe mu bwami bw'Imana ntiyashaka gusa kuzoba wenyine ubwiwe ahagaze imbere y'umwami, ariko yashaka yuko abantu bose yizigijwe baba bameze nk'inkumi zitunganye sich nicht vermischen. Intouché. zitakozwe ko, Il devait rester sanctifié. zitegerezwa kuguma zitunganye atari uruvange. Murabizi yuko cyari cyamusiro rya kera, mbere no mu gihe cya Nowa, igihe imiryango ibiri, imbyaro zibiri zavangana, abana b'Imana De la lignée de Seth, bakomoka mu muryango wa Seti hamwe n'abakobwa bava mu muryango wa Kayini. Igihe urwo ruvange rwaba hano ku isi,
Dieu, le Seigneur a dit, je regrette umwami imana yaravuze ngo ndicuza ico naremeye umuntu ngomba mperaheze ukubaho kwabo. Itanguriro gatatu umurongo w'indwi. Imana ishaka uruvange, imana ishaka kwitandukanya abana b'abantu kandi abana b'imana n'abana b'imana. Ijambo ry'abantu n'ijambo ry'abantu, ijambo ry'imana n'ijambo ry'imana. Imana ishaka uruvange. Paulo arandikira ishengero muri icyo gihe akavuga ngo mwakiriye ijambo ry'imana iryo twababwiye ntimwaryakire nk'ijambo ry'abantu ariko mwaryakiriye nk'ijambo ry'imana nk'uko riri koko. Abitondeka wa mbere 2:13. Ariko bigenda gute mu gihe aho ijambo ry'imana riba risobanuwe, aho riba ryerekanywe muko abantu babyumva kwabo, ntiriguma mu mero yaryo y'inkomoko nk'uko twarihawe. Aho rero umwansi arinjiramwo hanyuma agahenda abantu akabasezeranya ubwenge, ubumenyi, guhishurirwa hamwe n'ibintu byose bishoboka. Yego turazi twese izo mvugo. Ni byiza ko twagira ijambo ritunganye ry'imana tukaba dushimitse muri iryo, tukarikunda n'umutima wacu wose, hanyuma tukarindira twihanganye ko imana isohoza ibintu bya nyuma, aho kwiruka uyu munsi inyuma y'ikintu hanyuma ejo tukiruka inyuma y'ikindi, hirya y'ejo inyuma y'ikintu cya gatatu, hanyuma iyo ibintu bitakigezweho bakaca barema ikindi kintu. Oya, tugomba turabizigirwa mu gutangaza ijambo ry'imana, rero ry'imana iryo twahishuriwe mu buryo bubandanya rigigwa risha biciye kuri mwemu. Ibi nimba twabihawe ku bw'ubuntu tuzotahura n'ivyo Paulo, ibyo Petero yanditse. Murazi ngo mu byo bakunda gufatira ko bidasanzwe kuri Paulo, Petero nawe yaranditse, arandika ibintu by'ingirakamaro cyane. Petero wa 2:3 dore ku murongo wa mbere. Petero cya 2 ngo uri niko gwete bakundwa ndabandikiye igice cya 2, muri ibyo vyomi ndakangura imitima yanyu ikeye mbibutsa. Ubure acahaza ibi ku murongo wa 2 kugira ngo mwibuke amajambo yavuzwe kera n'abavugishwa n'Imana bera, mwibuke n'icagezwe c'umwami niwe mukiza cavuzwe n'abatumwa babatumweko. Amen. Ibi byari biki? Intahe y'abahanuzi hamwe n'intumwa. Oui, que le témoignage concordant de Dieu sur terre soit le témoignage le mien. n'Imana hano ku isi, ihuza n'Imana hano ku isi, iba ariyo ntahe yawe n'intahe yanje nk'intahe ya Yesu Kristo umwami wacu. Twashitse mu gace k'ivyesho Yohana ahanditswe intahe ya Yesu, canke ngo intahe gushingira intahe Yesu bivugwa ngo nk'intahe y'abavugishwa y'ukwibwishwa n'Imana. Rero muratahura ibyo ari byo. Hano mu vyesho na 19 umurongo wa 10 haranditse ngo mfukamishwa no kumusenga, arambwira ngo sigaho ntubikore, ndi umugurano mwene wa bene so n'abafise intahe ya Yesu. Imana aba ariyo usenga, kuko gushinga intahe kwa Yesu ari imwe mu kuvugishwa n'Imana. Amen. Si impano y'agace yo kuvugishwa, ariko dusanga intahe ya Yesu Kristo mu ijambo ry'ubuhanuzi. Muri iryo Imana yahishuye mu buryo bwuzuye kugomba kwayo. Nicyo gituma Petero ashobora kwandika ngo dufise ijambo ry'ubuhanuzi iryaka nk'umuco ahantu hacuze umwiza. Petero wa 2:19. Hanyuma intumwa Yohana nayo igashimika ikavuga intahe ya Yesu, ikavuga ngo kuko ugushingira intahe Yesu ni mwemu y'abavugishwa n'Imana.
abantu bera par l'Esprit de basunitswe Dieu, n'amwe mu w'imana parler et baravuze écrire. barandika amen. Et la parole qui a été kandi ijambo ryanditswe mu isezerano rya kera c'est tel que notre Seigneur a ni muri ryo niho umwami wacu niryo yasoma, ni muri ryo niryo bene data b'ubwa mbere mu Kristo cy'ubwa mbere niryo bavuga ko ubutumwa ni ijambo ryari ijambo ry'ubuhanuzi. kandi uwo mwemu yera nyene uwari ku bahanuzi yari no ku mwami wacu, hanyuma aza ku ishengero. uko niko bufatanye amena ijambo niho byagiye birabaho biciye kuri mwemu. kandi ni ishengero rirongowe na mwemu mu burimbi bw'ijambo ry'Imana. kandi kuri ibyo rero hiyongeramwo n'ubutumwa bw'igihe cerezo kugaruka ku ijambo. ndababwira niko ku iherezo natwe nka bene data n'abashiki bacu b'ubwa mbere tuzoba mu guhuza gutunganye n'ijambo. kandi wa mwemu nyene uwari kuri bo aba kuri twebwe. turabizi kubera iki? twizera ibyo bizera, tubona ibyo babonye, tugira umwimenyerezo mu byo bagize umwimenyerezo. Yesu Kristo uko yari ari ejo niko ari kandi niko aguma n'ibihe bidashira. amen. William Branham ntiyari Russell, ntiyari na Joseph Smith, ntiyari umuntu yatanguje amerekezo mashasha y'amadini. yari umuntu w'Imana, umuhanuzi w'isumba byose, kugira ngo yumvikanishe irindi rimwe ijwi ry'Imana hano ku isi. kandi ababyumva bazobaho, bitegereza kumvikana. kandi umwami wacu yaravuze ngo ndabarungikiye umuntu mukamwakira. ndabibabwira ngo ubumviriza ubateze amatwi aba aneze amatwi, unyakiriye ubakiriye abanyakiriye. umuntu w'Imana aronswe n'Imana hamwe n'ijambo ry'igihe n'ubutumwa bw'igihe hamwe n'amasezerano ya kino gihe ku ishengero. ubu rero dusubira dushimike muri Petero 2:3 ngo kugira ngo mwibuke amajambo yavuzwe kera n'abavugishwa n'Imana bera, mwibuke ingene by'igitangaza ijambo ry'ubuhanuzi ritwereka inzira, harimwo ibintu byose dutegerezwa kumenya hamwe n'ibintu byose biraba umugambi w'agakiza w'Imana yacu. ubu rero nimwumvirize ingene iri jambo ritondekwa. ndabandanya gusoma mpereye ku murongo wa 5 Petero 2:3 umurongo wa 5. kuko biyobagiza ibigirankana yuko kera hari amajuru n'isi yakuwe mu mazi n'ijambo ry'Imana rikayirema mu mazi. somye ngo ryarimwo isi yariho biciye ku ijambo ry'Imana. Imana yaravutse kandi birashika. atajambo nta kintu kimwe cyari kuba. mwemu yatambatamba hejuru y'amazi, hama Imana iravuga. itanguriro 1:3 yaravuze, hama birashika, irategeka, ibintu biraremwa, biraseruka. none byari biki? ijambo ry'ubushobozi bwose bw'Imana yacu. ndasubiramwo umurongo wa 5 ngo byabayeho bikuwe kubw'ijambo ry'Imana. ngo kandi murongo wa 3 ibyo byatumye isi ya kera amazi ayirengera iratikira. umurongo w'indwi ariko amajuru y'ubu bo n'isi iryo jambo nyene, atarindi jambo, iryo jambo nyene ngo ryabibikiye kuzosha kugira ngo birindwe gushitsa ku munsi w'amateka wo gutikira kw'abantu batubaha Imana. nk'uko atagukekeranya ko Imana yavuze ko uwo munsi uzoza, ni kuvuga umunsi w'umwami uzoba uturira nk'itanure
C'est ce que sa parole dit. nicyo ijambo ryayo rivuga Ce qu'il a prononcé. kandi kubera ko yabivuze Savoir qu'il en sera. turashobora kumenya ko bizogenda uko nta kundi kuntu bizogenda ku murongo wa 10 turasoma muri Petero wa 2:3 ngo Seigneur viendra ngo ariko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma aho amajuru azovaho hakaba urukwasana guhambaye ibyitanguraho byose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikazi isi n'ibikogwa biri muri yo consumé par le feu. bigatongoka Qu'est-ce que c'est? ibi ni biki La parole, ijambo ry'umwami ryaravuzwe comme il est écrit, nk'uko byanditswe hano c'est ainsi que ce sera. uko niko bizomera L'accent dushimike sur la parole, ku ijambo ry'umwami comme nous l'avons dit tout à l'heure, nk'uko nabivuze akanya gaheze isi n'ijuru bizovaho insobanuro zose insobanuro zose byose bizovaho ariko ijambo ry'imana rigumaho ibihe bidashira et si cette parole kandi iryo jambo nimba rifise ibyamwa muri wewe no muri jewe de sorte qu'elle ne revienne ku buryo bw'uko ridasubira inyuma ari ubusa ariko rigasohoza icyo imana yarirungikiye dans cette génération. mbere no muri no rungano aho rero wabaye igice gihambaye cy'iryo jambo ry'imana Certain, kuko atawukekeranya yuko ijambo aussi certain que la nuko atakwenya ko ubuhanuzi bwa bibiliya bwamaze kuva bushimbitse mu migambi y'akiza y'imana yacu uko niko atagukekeranya yuko uyu munsi nk'ishengero tubaye mu kubandanya k'ubuhanuzi Isirayeli yabibayemo abanyamahanga nabo babibamwo byose biba bifishingiye ku ijambo ry'umwami bishingiye ku buhanuzi bwa bibiliya uko rero nous ne pouvons pas assez remercier ntidushobora gushimira umwami mu buryo buhagije kubwo amahirwe ahambaye ariyo dufise kuba twizera nk'uko ibyanditswe bivuga aho rero nta muntu umwe akeneye kwikubita ku gikiriza nta muntu umwe akeneye kwitera amashugwe oya tout est grâce. byose n'ubuntu Mais je crois, ariko ndizera prédestiné. gutoranywa Je crois ndizera que le peuple de Dieu yuko ubwoko bw'imana est destiné à entendre bwatoranirijwe kumva ukuri ko gushimikwa no kwerezwa mu kuri bakagumayo kuva gushika aho tuzova mu kwizera tukabona d'autres sont peut-être ariko abandi kumbure bagenewe gutsitara kuri ibi na biriya là s'accorde kandi ibyo nabyo bihuza n'ijambo riri mu cete cya petero ahanditswe ngo batsitara ku ijambo à quoi ils ont été. ibyo ari byo bashiriweho murashaka gusoma muri petero wa mbere kabiri Ici il est écrit au verset biranditswe hano ku murongo w'umunani petero wa kabiri petero wa mbere kabiri umurongo w'umunani commençons au verset 7. dore ku murongo w'indwi agace ka kabiri ngo nk'ibuye niryo buye Il s'y heurte ritsitaza n'urutare rugwisha umurongo w'umunani kuko batsitara ku ijambo ry'imana bataryumvira kandi nico bashiriweho c'est ce que nous lisons. yego nibyo dusomye mu byanditswe byera Il y a donc hariho rero abantu qui restent désobéissants. baguma batumvira Il y a une rébellion. muri bo hakaba hariho ukugarariza imana no kugarariza ijambo ry'imana mu ruhande rumwe Proclame la parole. uvuga ijambo ry'imana ntabaryohera ibyo avuga mu ijambo ry'imana ntibaryohera nabo ubwabo baba bari mu mishwano bishwanira Ils ne l'acceptent pas. bashwana ubwabo ntibabyemera ntibihuza nabyo La résistance. ntibaheba kugarariza kwabo mu mutima hanyuma bagatsitara mu kugarariza kwabo ijambo Il y a d'autres hariho n'abandi qui ont attendu l'heure de la vérité. barindiriye Viennent. ko igihe isaha Ils deviennent obéissants. y'ukuri igishika bakaza bagasohoka mu kutumvira kwabo bagacika bumvira bakaza ku ntambwe y'umwami wacu wari wumvira yumvira gushika ku rupfu rw'umusaraba Son obéissance ukumvira kwiwe a été opposée à la désobéissance d'Adam. byahushanya no kutumvira kwa adamu nk'uko kutumvira n'icyaha cy'umwe byatumye uguhona gushikira abantu bose uko niko Par l'obéissance, biciye ku kumvira gushika ku rupfu ku musaraba la justification, ugutsindanishirizwa hamwe n'agakiza k'imana birakwiragira bigashika kuri abo bose bamwizera n'imitima yabo yose bidakwiriye yuko bagira ibikorwa bakora
ibikorwa biza mu nyuma sivyo bitangura. Umuntu ashaka ubwa mbere kubanza gukora ibikorwa kugira ngo akizwe canke ngo abo wizera bizomugora ko abo wizeye akizwa, azokwama yitwaritse ibyo bikorwa vyiwe, ntazigeragira igihe cyo kwizera ko Imana yamaze gukora ico gikorwa. Ariko igihe umuntu abaye uwizera, rero arashobora gusunikirwa gukora ikintu iki canke ikindi gikorwa, kandi Imana itugire abantu bameze nk'uko. Uwundi murongo wa Bibiliya ukugwa muri Yakobo 1 kugira ngo shimike irindi rimwe ico bisigura ijambo ry'igiciro ry'Imana. Ibintu byinshi birashobora gusomwa, bose barazi aberayo 4:12 ngo ijambo ry'Imana rikarishe n'ibindi, ariko reka dusome muri Yakobo 1:18 ngo yatuvyaye ubwa kabiri, ituvyaye ijambo ry'ukuri kugira ngo tube nk'umushuzo w'ibiremwa byose. Ijambo, mwemu hamwe n'amaraso byose hamwe bishingira intahe hamwe, kandi uwambaza amaraso y'umwagazi ku bw'agakiza kiwe ntategerezwa guhagarara gusa ku gakiza no ku kubabarirwa ibyaha, ku gakiza no kuguhindukira. Ategerezwa kureka akarongorwa na mwemu w'Imana kugira ngo amaraso, ijambo na mwemu bishinge intahe yuzuye kandi mu bizera, kugira ngo twizere imitima yacu yose. Ndaho gusa niho ibintu biba bitunganye. Hariho abantu benshi bizera ikigongwe biciye ku maraso, hanyuma iyo ushatse kubazana mu bwina bw'ibintu byanditswe mu ijambo bakaca bavuga ngo oya biramagije ko nkirijwe uku. Jewe nkeneye kwakira ibintu byose Imana yasezeranije. Amen. Nimba ntashobora kwemera ibintu byose Imana yasezeranije, aho rero hari ikintu nzobambura umunsi umwe. Sinzoba ndabifise umwuzuro wose ubona rimwe kuba ndabifise. Hariho umwene data yarakarishe cyane mu mwemu yiwe, bari muri Afrika y'Epfo, bariko baraharira ntibindaba. Umwe ariko aravugana n'uwundi bariko baraharira, bavuga ngo umwe yaravuga ngo nk'uko kuri Mose biciye ku mukozi wa Branham ubwoko bwose bwarongowe buva muri Egiputa bwose hamwe byose byari biheze. Hanyuma uwundi arishura atoya ati ntibyari biheze, kuko haranditswe ngo ariko benshi muri bo ngo ntibahimbara Imana. Abikorino ba mbere 15. Amina. Hanyuma byihuse amapine ane yamaze gutoboka nayo guhinduranya nayo yaragishobora gutabara. Rimwe urashobora kwegezanya ibintu byose hamwe nkaho menga amajambo biri hamwe, ariko mu bikorwa bikabikira ibindi bintu. Turagomba kwizera n'umutima wose yuko Imana ikitanga umuhamagaro wa nyuma w'ubuntu biciye mu butumwa bw'ubuhanuzi. Ariko nturuhuke, ntugumaho gusa ngo ucuvuga ngo kore ko nizera dusemeze neza. Huza n'Imana, wizera ijambo ryayo, nta kindi. Hanyuma ubushingiye ku byanditswe byera. Aho rero tuzorondera ko guhimbara Imana mu nyuma kuba kuri twebwe twese. Ninde afite icyifuzo cyo guhimbara Imana? Ndeka ndabiganza byanyu. Oh, amina. Amen. Oh, ndikumwe n'abantu beza, ni byiza. Imana ibayezagire. Rero buri mwebwe mugume mu ijambo ry'Imana ico cika cose. Amen. Imana ibayezagire. Ibi ni by'igitangaza. Muhagarare mushikamye ku ijambo ry'ubugingo
tous les serviteurs de kubwo Dieu qui ont donné ubwiza leur sang. bw'abakozi b'imana bose abatanze amaraso yabo n'ubuzima bwabo bwose kugira ngo uyu munsi tugire ijambo ry'imana rihishuwe ry'imana. Intumwa n'abahanuzi ntibakunze ubuzima bwabo, bari inzabya z'imana, bari ibitwazi by'ijambo ry'imana no ku isi, ngo dushikama ku ijambo ry'imana iryo twasigaye mu izero rya kera n'izero rishasha. Kandi turizera yuko dufise hano intahe yuzuye als der Auferstandene Les Saintes Écritures. y'ibyanditswe byera. Tout à la fin, le Seigneur, Kwerezo umwami wenyine ubwiwe nk'uwazutse quelqu'un ajoute. yaravuze ngo umuntu niyagira icyo yongera ko imana izomukubitisha ibihano byanditswe muri kino gitabo, kandi umuntu niyakura ko ikintu runaka mu ijambo kino gitabo cy'ubuvugishwa imana izokura umugabane we ku giti cy'ubugingo. Ibyo bishobora 22, 18, 19. Ntacyo dukura ko, ntacyo tugabanya ko, twizera ubutumwa, ntacyo twongera ko, twizera ubutumwa bwiza bw'imana, twizera agakiza twahawe, twizera ukugarurirwa kuzuye imana yasezeranye mu ijambo ryayo n'ijambo ry'isezerano. Turabyizera isezerano rishobora gusangangurwa, ritegerezwa gucika ikintu gifatika c'imana. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ntimugire umutima uhagaze, mwizere gusa, mwizere gusa nk'uko ibyanditswe bivuga. Mettez-vous à la Muje ku ruhande rw'imana, hanyuma twese hamwe tuzobona ubwiza bw'imana. Amen. Jesus führt wieder mit mächtiger Hand seine Gemeinde zurück in ihr Land. Heim zu der Stätte der Reinheit so klar, aus der Verwirrung, worinnen sie war. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu. Ehre sei Gott für all seine Treu. Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus nun rüstet zum heiligen Krieg, alle Erlösten und führt sie zum Sieg. Höret das fröhliche Siegerlied, sehet die Schar, die nach Zion hinzieht. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu. Ehre sei Gott für all seine Treu. Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus erbaute nur eine Gemeinde, vollkommen tadellos, heilig und rein. Doch durch des Feindes zerstörende Macht ging sie in Dunkel und finstere Nacht. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu. Ehre sei Gott für all seine Treu. Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus nun sammelt am Ende der Zeit alle die Seinen, die Satan zerstreut. Freudig sie kehren nach Zion zurück, wo ihr erwartet ein ewiges Glück. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu. Ehre sei Gott für all seine Treu. Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu. Ehre sei Gott für all seine Treu. Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem